Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe mwese dukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata c'umutekano, politike ndetse n'imigenderanire n'ayandi makungu. Reka kandi bahereze kaze bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero ukantara zitanu zose zigize igihugu c'u Burundi aho mu bisagara bitandukanye abadukurikirana abereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru dutanguriye kubivugwa ku gisata c'umutekano mu nyuma tuze kubandaneza kubivugwa mu gisata ca politike. Benshi barevye ingene igisirikare cy'u Burundi gitunganijwe kuva kuri korporal ugashika kuri general. Hari ingingo ziba zigize igisirikare cyose cy'igihugu icy'u Burundi kikaba kiyobowe na General Prime Niyongabo kuva mu mwaka wa 2015. Muri iyi minsi ku kirimba kwa Ntare Rushasi President Evariste Ndayishimiye yarayoboye inama y'abashikiranganje mu bintu bitanu bize harimo no gusubiramwe itegeko rigenga itunganywa z'intara z'igisirikare mu Burundi. Muti vyari bisanzwe bitunganijwe gute? Ubundi igisirikare cy'u Burundi gitunganijwe mu mice itatu. Umuco w'abasirikare bagwanira ku butaka aribo bita abakomando, hakaba uwo mu mazi araba marine ndetse no mu kirere bita abaparakomando. Abo bose ico bahurira ko nubatwara umwe umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo. Abasirikare benshi bari mu muce w'abagwanira ku butaka. Mu turere twose tw'u Burundi nta na hamwe bano batari. Kubera ubwinshi bwabo basanzwe kandi bafise komanda abari n'umukuru w'ingabo zigwanira ku butaka no kuvuga Etat Major des Forces Terrestres. Ivyo biro navyo bigabuyemwo intara zine za gisirikare ico bita Division d'Infanterie zisanzwe ziri mu buseruko, mu burengero, mu buraruko ndetse no mu manuko bw'u Burundi. Intara ya gisirikare iramutswe intwazangabo imaze gushika ku rwego rwa generali, akaba kandi nawe kandi akaba umukuru w'ibiro vyayo. Ibirimwo kandi amabrigade abiri, imwe ikaba yifitiye ibiro vya gisirikare. Ukunze kwirongora ni umusirikare w'ipete rya koloneli, hari n'igihe ashobora kuba ari lieutenant koloneli. Brigade imwe kandi ikabigizwe n'imiburiburi n'amabatayo abiri. Iyo nayo ni unité ya gisirikare ikunze kuba iramutswe muri lieutenant koloneli canke majoro. Abasirikare bagize batayo baba bari hagati y'amajana 4 ndetse n'igihumbi bivanye n'ibikorwa yateguriwe. Ibatayo nayo ikabisanzwe igabuyemwe imigwi bita kompanyi. Yo ahatari hake irongowe n'intwazangabo z'ipete rya kapiteni. Ibigizwe hagati y'abasirikare 100 ndetse n'amajana 2. Mu kompanyi naho nyene hari imigwi yikomokamwo bita peloton. Zirongorwa kenshi n'intwazangabo z'ipete rya lieutenant. Izo zikaba zigizwe n'abasirikare 33 imwe. Mwi peloton naho imwe naho abagabuyemwo imigwi 3 bita section. Section ikabigizwe n'abasirikare 11 akenshi zikarongorwa n'ibisongerezi by'intwazangabo bo kwipete rya serija. No mwi section nyene harimo imigwi 2 umwe ubugizwe n'abasirikare 5. Iyo migwi bakunze kuyita equipe A na B. Ikabirongowe n'abasirikare bato bita homme de langue. Mwipete rinini ni warongora abandi muri uwo mugwi. Akenshi kandi ugasanga ari corporal chef canke se corporal. Bamwe mu basirikare twayaze batubwiye ko urutonde ruri mu gisirikare ruri mu bifasha cyane mu bijanye no gutumatumanako amakuru. Uti nk'akarorero umusirikare wo muri equipe Bravo ashobora guta morale bitewe n'ibihe ariko aracamwe bigatuma atagwana neza. Muri ico gihe rero bitagenze neza ku rugamba, raporo ishikira komanda canke se urongoye batayo vyoroshe ica bitumye biciye kuri rurya rutonde rw'ingene dukurikirana. Tugarutse kandi ku ntango y'inkuru yacu, intara za gisirikare z'u Burundi zigabuye uku gukurikira. Division Infanterie ya Bujumbura Mail irimwo Bujumbura, Muramvya, Cibitoke na Bubanza. Ikicaro gikuru cyayo bita Quartier General kiri mu gisagara ca Bujumbura. Division ya kabiri do Infanterie ni Gitega, Ruyigi, Karusi, Cankuzo, Mwaro ndetse Quartier General yayo ikabiri mu ntara ya Gitega. Division ya gatatu do Infanterie ikaba ari Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo. Quartier General yayo ikabiri mu ntara ya Muyinga. Division do Infanterie ya kane ni Rumonge, Makamba, Bururi, Rutana. Quartier General yayo ikaba iri mu ntara ya Makamba.
inama nshikiranganji kandi ngikaba izomenyesha vuba ivyahinyanywe mu itegeko rigenga intara za gisirikare z'u Burundi. Nimwe umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza yagize ati ikambi ntidushobora kwimuka kuko ni inkingi y'igihugu. Baramutse bimura bo kwimura abasanze ikamba hiri ntiho kwimukwa ikambi. Abandanya ati amakambi yari hakurya kuva kera ndetse kuva igihugu cikukira mugabo abantu bagiye baregera amakambi buhoro buhoro. Iyo ni nyishu y'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza yatanze mu kiganiro n'abamenyesha makuru ni nyuma y'umuriro wadutse mu ikambi y'igisoda iri ku Musaga kwigenekerezo ya 31 Ntwarante uyu mwaka w'2026. Abajijwe ku kibazo cy'uko ikambi zegera bene gihugu, umuvugizi w'igisirikare akavuga ko mu bisanzwe ikambi yategerezwa kuba ahantu hiyaguye atamyani hegereye. Yamara kubera ibihe igihugu cagiye kiracamwo, hari abagiye baregera amakambi buhoro buhoro kugira ngo imiryango yabo itekane. Muti none amakambi azokwimuka abisabubatse. Kino kibazo kibazwa na Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi yagize ati Sinzi mu mategeko himuka uwuje bwa mbere canke uwuje bwa kabiri. Ubwo usanga mu itongo akubaka neza agaca kubwira ati mbisa wocu hava canke yavaho uwuje bwa nyuma. Hano agatomora neza ko kugira ikambi ija hanu ni ivyigwa binini. Ikambi ntija hanu kugira hajeho ikambi gusa. Ahubwo ijaho kuko hari ico bashaka gukora kandi ikaja hanu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu nkuko umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza yabitangaje. Ibi rero akaba ari bimwe mu biranga ikambi ya gisirikare ndetse n'ingene igisirikare cy'u Burundi gitunganijwe kuva kuco bita division gushika si muri muco bita bato canke se pelotoni. Miyandi makuru ariko aravugwa kuri no munsi ari inkuru y'umubabaro yashikiriye abarundi benshi. Ni inkuru y'urupfu rwa profeseri Luc Lukingama yaraye yitavye Imana. Kuba kiri bato iri zina rishobora kuba ataco rivuze, ariko rimwe mu ncabwe ngo Burundi bwibarutse. Luc Lukingama yavutse mu mwaka w'1952 Ikiremba muri komune n'intara ya Bururi. Yize amashuri mato kuva mu mwaka w'1960 gushika mu mwaka w'1966. Hanyuma abandaniriza yisumbe kuri École Normale ya Rutovu kuva mu mwaka w'1966 gushika mu mwaka w'1974 ahakura n'urupapuro rw'umutsinda bita D7. Yize kaminuza y'u Burundi kuva mu mwaka w'1975 gushika mu mwaka w'1979 ndetse akura urupapuro rw'umutsindo rwa licence mu vyo kwigisha indimi ari vyo Gifaransa n'icongereza. Hagati y'umwaka w'1983 gushika mu mwaka w'1987 yarasubiye mu mashure i Paris mu Bufaransa muri kaminuza ya Sorbonne Nouvelle Paris ya gatatu. Akura urupapuro rw'umutsindo rwa doctorat en littérature comparée. Imirimo y'isanzwe Luc Lukingama yayikoreye cyane mu gisata c'indero. Kuva mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1975 yarigirishije muri ANF Gitega, ubu bayita lycée Mushasha. Kuva mu mwaka w'1979 gushika mu mwaka w'1980 yarigishije muri ANE Ngagara, ubu ni lycée Ngagara. Kuva mu mwaka w'1980 gushika mu mwaka w'1983 yigisha muri kaminuza y'u Burundi ari assistant, akanatanga ivyigwa muri kaminuza y'i Dar es Salaam muri Tanzania. Ahavire kwiga mu Bufaransa rero Luc Lukingama yaragarutse kwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Aho muri kaminuza y'u Burundi Luc Lukingama niwe yashinze ikigo cyo kwigisha indimi bita CELAB. Abo yigishije bakunze kuvuga ko yari umwigisha w'incabwenge. Mu bo yigishije kandi muri kaminuza harimo abahavuye bahabwa amabanga hambaye. Akarorero ni Frederic Bamvuga Inyumvira bavuye bahurira muri leta. Bamvuga Inyumvira ari cegera cy'umukuru w'igihugu, Luc Lukingama ari umushikiranganje wiwe. Luc Lukingama kandi yarajejwe amabanga ya politike atari make. Akiva mu mashure mu Bufaransa mu mwaka w'1987 Luc Lukingama yatevye kuja mu mabanga ahambaye. Cari kiringo perezida buyo yaratanguye politike y'ubumwe bw'abarundi, maze Luc Lukingama aba mu ncabwenge z'abo tuzagumye ziduga amabanga akomeye. Kuva mu mwaka w'1988 gushika mu mwaka w'1992 Luc Lukingama yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Adrien Sibomana.
muri ico kiringo nyene Rick Rukingama yarabaye mu mugwi warujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi ari nawo wateguye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991. Muri ico kiringo nyene kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 Rick Rukingama yararongoye umugwi warujejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu buzima bw'igihugu. Rick Rukingama yarabaye umushikiranganje inshuro zitari nke. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 yarabaye umushikiranganje ajejwe inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 yarabaye umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi ndetse n'amakungu. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2002 yarabaye umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005 Rick Rukingama yarabaye umushikiranganje ajejwe gukomeza amahoro no kunywanisha abarundi. Professor Rick Rukingama yararongoye kandi umugambwe UPRONA hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2002. Nyuma yahaviriye muri leta yahavuye aje gukorera mu rwego mpuzamakungu. Yaraserukiye ishiramwe UNESCO mu bihugu vya Afrika y'ubumanuko akaba afise icicaro i Harare muri Zimbabwe. Mu nyuma ariserukiriye Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Nimugihe kandi hari ijambo rikomeye cyane yavuze benshi kandi bagendera ko kuri uno munsi. Utushaka kwica igihugu wicindero. Aya majambo akomeye haraciye amezi abiri gusa Professor Rick Rukingama ayasubiye mu kiganiro Focode yatunganije kuri space yo kwigenekerezo y'umunani ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ico gihe yavuze ko kwica igihugu bidasaba gufata ibigwanisha ahubwo utesha agaciro inyigisho. Yaravuze ko hari umuhinga yerekanye ko iyo ushize umwigisha w'ikijuju mu ishure aheza agasora abana ibijuju 50 bamurusha ubujuju nabo bakazoza barasohora umwe wese 50 bamurusha ubujuju w'iki gihugu cyose kikinjira mu mwijima w'ubujuju. Ico gihe yasaba ko abategetsi bogarukira igisata c'indero kigeze habi mu Burundi. Ikiganiro cha Focode cyari kijanye no kwibuka imyaka 35 iheza abarundi bemeje amasezerano y'umwe bw'abarundi. Nkumwe rero mu bateguye Rick Rukingama yaravuze rwose ku kamaro kayo masezerano. Yarabajijwe ku kijanye n'urubanza rw'abagirijwe ko bagandaguye President Ndadaye abarerekana ingene ari urubanza rwakozwe nabi. Hawe aravuga ingene izina giye baryongeyemo ku munota wa nyuma batigeze banavuga uruhara yoba yaragize nari igihe biba atarakiba mu Burundi no mu Burundi. Yavuze ko yakorera UNESCO mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu mpera y'ico kiganiro Pacifique Nazwe yararonse akaryo ko gushimira Professor Rick Rukingama ku kamaro yagiriye Uburundi. Nawe yaboneye kandi gushimira ibikorwa vya Focode. Nawe ari kwibaza ko yarasigaje amezi abiri gusa yo kubaho. Professor Rick Rukingama ashengeye ari impunzi mu gihugu c'Ubufaransa. Umwanditsi Amadou Hampate Ba niwe yagize ati muri Afrika y'umutama Sandavye n'inzu y'ibitabo ibihiye. Mu rupfu rwa Professor Rick Rukingama ntankeka ko Burundi buhomvye ibitabo vyinshi. Dorojeje umuryango w'Miss Professor Rick Rukingama kandi nanone tukamwifuriza uburuhukiro budashira. Mu yandi makuru reka tubananize ku bindi biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi. President Varisito Ndayishimiye ati turavye nabi ndabona ko Bujumbura taho turiko turaja mu vy'isuku. Kuri uyu wa mbere genekerezo ya gatandatu ndamukiza uyu mwaka wa 2026 umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagirishije inama indongozi zo mu makomine ya Ntahangwa mukazana mugere mu bijanye n'isuku ndetse n'isukura. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye avuga ko igisagara ca Bujumbura ryo rembo ry'igihugu ukibonye ucubona ingene Burundi bumeze ukamenya n'ingene busa. Yabivuze ngo afatiye ku ngendo yakoze mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi. Ayavuze ko mu gihugu cyose ahamuteye igomwe ari mu ntara ya Buhumuza abanyeshuri bose bo muri segonderi bambara ibirato bifuka mu gihe ibujumbura hari abakicambara ikambambiri. Ati nakamara amaze ku mugwa mukuru hari abantu bahakwa kugenda ibirenge bisa umwanda warabamaze bakavuga ko ubu ari igihe cyo guhindura. Ndayishimiye ati kugira isuku igihugu kugishariza ntibisaba kuba uri umukene cyangwa umutunzi ahubwo nyabona biri mu mutwe. Abasaba bwo kumvikana ingene ibintu vyokorwa akajamwe urutonde atari mu kajagari aho usanga bamwe bakoze isuku bagatera amashugwe kwibarabara abandi bo bakaba basinda bibazwa. Naho kandi umukuru w'igihugu icegera
ciwe abarongoye inama nshinga amateka na nkenguza amateka umushikiranganje wa mbere ndetse n'abo mu muryango w'amaraso wa President Cyprien Ntaryamira umuryango wiwe wa politique Frodebu baserukira ibihugu vya mu Burundi ndetse n'abandi banyaciro batandukanye bitavye inkuka y'imisa yo kwibuka imyaka 32 iheze President Cyprien Ntaryamira yitavye Imana. Patiri Felix Fupi yibukije ko President Ntaryamira yari umurongozi abushitse ashimikiye cyane kandi ku kuntu yari afite intumbero irasha Burundi aho ivyo yavuga byose vyagaragara ko bimumva ku mutima kandi ko yarazi neza ko igihugu ciwe gikeneye. Akebura abarongozi bari bahari yagize ati burya iyo umuntu avuga ibimuvuye ku mutima abantu baravyumva abasaba kugendera kukuri no gushira imbere ineza y'igihugu. Garira makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo kandi baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba muri politique agataya kazi na muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa iya nino. No Mpuza TV rero Imana iba hezagire.